Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agace ka Mushaki koba karigaruriwe n'abagwanyi bo mu mugwi M23 kuva ejo ku munsi wa kane. Niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. Vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe. Uyo ni umwe mu banyekongo yakuwe mu vyabo kubera ingwano yabereye i Mushaki no mu micungararo yaho. Muri Iran, sentare yategetse leta zunze ubumwe za Amerika kwishura amadolari hafi imiliyaridi 50 y'indishyi z'akababaro kubera kwica General Qasim Soleimani. Sierra Leone yashinguye ibiziga 18 by'abari bagize ingabo z'umutekano biciwe muco leta y'isigeragezwa rya kudeta mu ndwi irangiye. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Iran, sentare yategetse leta zunze ubumwe za Amerika kwishura amadolari hafi imiliyaridi 50 y'indishyi z'akababaro kubera kwica General Qasim Soleimani. Eugenie Mukankusi aradusomera iyi nkuru. Ku itariki ya 3 y'ukwa mbere 2020, uwari perezida Donald Trump yategetse ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika kurasa General Qasim Soleimani. Drone yamwiciye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Baghdad, umurwa mukuru wa Iraq. Icyo gihe Soleimani yarahanyuze ari mu nzira ava muri Syria ataha iwabo muri Iran. Yari umugaba mukuru w'ishami ry'ingabo za Iran zirwana hanze y'igihugu gusa. Yari afite imyaka 62 y'amavuko. Hafi imyaka 4 nyuma yaho, urukiko rw'i Tehran rwaciye urubanza kuri wa gatatu w'iki cyumweru ruhamya icyaha cyo kumwica guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika n'abantu bagera kuri 40 barimo Donald Trump n'abari abaminisitiri b'Amerika b'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo n'ingabo Mark Esper. Rwaciye iteka ko guverinoma ya Amerika igomba kwishyura amadolari miliyari 49 na miliyoni 700 y'igihano, indishyi z'akababaro n'indishyi z'ibintu byangiritse mu gitero cya drone ya Amerika. Ikinyamakuru cy'ubucamanza bwa Iran cyitwa Mizan kivuga ko urubanza rwaturutse ku kirego cy'abanya-Iran barenga 3,300. Naho mu kwezi kwa mbere 2021, mu rwego rwa nketi ku gitero cyahitanye General Soleimani, umucamanza w'urwego ngenzacyaha rw'i Baghdad yasohoye impapuro zo guta muri yombi Donald Trump warushigaje iminsi mike kugira ngo ave ku butegetsi. Sierra Leone yashinguye ibiziga 18 by'abari bagize ingabo z'umutekano biciwe muco leta y'isigeragezwa rya kudeta mu ndwi irangiye. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Julius Maada Bio yari mu muhango wo gushyingura abasoda 16 mu ofisiye mu gipolisi n'umwe mu barindaga gereza. Bashyinguwe mu irimbi rya gisirikari i Freetown nk'uko minisitiri w'itangazamakuru Chenor Ba yabivuze. Imiryango iri mu gahinda nayo yari ihari hamwe n'abanyamadini, abari bahagarariye igisirikari n'abari bahagarariye igipolisi, mu gihe abantu amagana bari batonze umurongo kuri iryo rimbi bagiye guha icyubahiro abatakaje ubuzima. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabivuze, abari babunamiye bari bifatanyije mu gahinda n'ababuze ababo bitangiye akazi bubahirije inshingano zabo. Bahaye icyubahiro bagenzi babo bitabye Imana batanze ubuzima bwabo barengera demokarasi. Biyo yavuze ko ibitambo byabo bitazaba impfabusa. Mu masaha ya mu gitondo ku itariki 26 y'ukwezi gushize kwa 11, abagabye ibitero bari bitwaje imbunda biroshye mu bigo bibiri bya gisirikari, muri gereza ebyiri no muri sitasiyo ebyiri za polisi, basakirana n'abashinzwe umutekano. Kuva icyo gihe abantu 60 batawe muri yombi mu bifitanye isano n'ibyo Perezida Biyo yasobanuye nk'igeragezwa rya kudeta. Guverinoma ivuga ko imirwano yaguyemo abantu 21. Espanye yarirukanye mu ibanga abadiplomate babiri b'abanyamerika ibarega ibikorwa byo gusuma urusaku. Idonido kuri iyi nkuru na Eugenie Mukankusi. Ibitangazamakuru n'ibigo ntaramakuru bitandukanye byasohoye iyi nkuru kuri uyu wa kane bisobanura ko intandaro ari abofisiye babiri b'inzego z'ubutasi z'igisirikari bafashwe barimo kwiba amabanga. Bashinjwa ko bayahaga Amerika bayanyujije ku badiplomate babiri b'ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika i Madrid, umurwa mukuru wa Espanye. Nabo babahaga amafaranga atubutse. Hashize amezi 2 batawe muri yombi, ariko urukiko rwari rwategetse ko iyi nkuru itajya ku karubanda. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nyamara abanyamakuru babibajijeho Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez. Yirinze kubivugaho byinshi, yemera gusa ko byabaye agatotsi hagati y'ibihugu byombi
maze asoza avuga ko ikibazo cyarangiye. Minisitiri w'ingabo wa Espagne Margarita Robles na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga José Manuel Albares, umwukwe n'undukwe, batumije ambasaderi w'Amerika i Madrid Julissa Reynoso bamusaba ibisobanuro. Ibitangazamakuru byemeza ko yasubije ko ntacyo abiziho, ariko ngo asaba imbabazi. Bamusabye ko igihugu cye gitahura abo badiplomate babiri, kandi koko Amerika yarabikoze. Ibitangazamakuru ntibivuga amazina yabo n'inzego zabo z'akazi, bisobanura ko ari inkuru itangaje cyane kandi idasanzwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Espagne bombi ari abanywanyi muri OTAN, umuryango wa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Ibihugu byombi kandi bifite ahubwo umuco wo gusangira amakuru y'ubutasi. Ingwano ikomeye hagati y'inteko za Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas yarabandanije ejo ku munsi wa kane mu bisagara bikomeye byo mu ntara ya Gaza. Iyo ngwano yabereye mu buraruko bw'intara ya Gaza, aho Israel yatanguriye ibitero vyayo byo guhonya umugwi Hamas. Ingwano ikomeye yabaye kandi mu gisagara ca Khan Yunis mu manuko bw'intara ya Gaza. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zirasatira ikibanza umukuru w'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza Yahya Sinwar arimwo. Netanyahu yatangaje ko bazorohira kumufata. Iyo ngwano yo kuri wa kane yatumye abasivile batera bahungira kure mu manuko bw'intara ya Gaza. Yahungabanije ibikorwa byo gutanga imfashanyo abanyagihugu bo muri iyo ntara, bakaba bariko barasinzikara kurushiriza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashitse mu gisagara ca Rafa mu misi ya vuba. Rafa ni gisagara kiri mu manuko bw'intara ya Gaza hafi y'urubibe n'igihugu ca Misiri. Ico gice cyonyene c'intara ya Gaza catangiwemwo imfashanyo zigereranye muri iyi ndwi. Ababa mu gisagara ca Rafa hamwe n'abamenyesha makuru baho batangaje ko indege z'ingwano za Israel zarashe amabombe muri ico gisagara mu ijoro ryashiriye kuri wa kane. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwavuze ko abantu batari munsi ya 37 bahasize ubuzima. Igisirikare ca Israel kuri uyu wa kane catangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas barashe rokete ziturutse hafi y'igisagara ca Rafa. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet akaburungu radio yacu VOA.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo agace ka Mushaki koba karigaruriwe n'abagwanyi b'umugwi M23 kuva ejo ku munsi wa kane. Jimmy Shukrani bakomera arabandanye inkuru. Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritware. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imihanda itatu, ni ukuvuga umwe uva Sake uja Rubaya, uwa Karuba werekera Minova mu ntara y'Ikivu y'Epfo, undi uja Kirorirwe na Kicanga mu sheferi ya Bahunde. Bamwe mu bayobozi ba societe civile yo muri ako gace babwijwe rya Amerika ku Mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake, abandi baja muri centre ya Rubaya. Bwana Maono Alexi ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri groupe ya Matanda. Baturamukije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusa nkaho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FARDC n'abazalendu. None muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendu bava mu centre. Muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Mushaki. Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi, abaturage bo mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Mono Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe. Urabizi twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege ya Sukhoi yaje gufasha aba FARDC ariko ntabwo byakunze. Ibyo ni amastrateji y'abasirikare, twebwe turi abaturage. Iyi santere ya Mushaki ni santere iri strategique.
aciye umuhanda ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone, ndetse ugataraverisa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe. Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara. Babaje cyane, biteye n'akababaro cyane, kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikwe na Mushaki. Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hariya bacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere, batangiye gucukura ugasanga batwibye amabuye y'agaciro. Birababaje cyane. Twasaba guverinoma kora uko ishoboye kose, bagashaka imbaraga bakarekana na biriya byo barimo by'amatora. Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza ku birebana n'ifatwa rya Mushaki, ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone, Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu Burundi mu ntara ya Cibitoke umugabo yatanye umupfasoni wiwe abana bagendana ubumuga. Umupfasoni wiwe asigaye abireranye wenyene, aratabaza abagira neza kumufasha kuko atamikoro afise. Inyuma yaho umugabo wiwe ataye ugo rugo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Eloge Wirikaneza. Ndagenda arashandira nakabakidu yaza kamufitana mwirerero kumene nkabanje ba. Aho ni mu rugo kwa Serafini Rambona w'imyaka 35, ngo mukenyezi w'abana 5, abakobwa 4 n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ivyumba 2 na salon. Iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga, komine Rugombo, mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu canke utegereye abo bana ntiwomenya ko bamugaye, kuko naho amaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira. Baramugaye none byadufashe turabana batoye. Papa yarapfuye nawe uhari, mbona ubuzima kandi bumeze nabi. Ndagenda hajya haruguru bakanakwisumira, nabo niyo naremvuye mu kanya. Abigeme bamugaye bafise imyaka 15 na 17, mu gihe agahungu ubu kujuje 10. Mu gahinda gashaka kumwica, umupfasoni Rambona yiganije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye. Abana bafashwe n'ubumuga, papa wabacara abana, sinzi n'irengero ryiwe. Nanje ubu ndagwaye ndarembye, ariko ndiyumvira kongera nanje ndebe ko nobata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Ababanyi bahora bafasha, ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha. N'ubu barashonje, ariko bararira babuze icyo bafungura. N'inzu tubamwo ntihabona, nta matara dufise, na nyiri inzu yatubwiye ko agomba kudusohora. Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara. Umwe aryama hasi, imbavu zikababara, uwundi aguma yicaye, uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda, agenda yidudagura. Nkabasaba ko bamufasha kweri, bakampa n'agatahe kuba nodandaza baronka icyo bafungura, canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana. Uko babayeho nabi baguma mu nzu. Yakike Ntirampe bafite imyaka 38, yataye umugore wiwe haraheze imyaka 7. Byamunaniye kwihanganira kurera abana 3 bagendana ubumuga. Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ivyo bimuga, ntarengero na rimwe ryiwenze. Iyo yagiye aba bana nahora nshingera, agenda gukorera 5,000, asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera. None nanje ubu ndagwaye ndarembye, nta mituweli mfise, ko bagiye kubaho ntavyo nzi. Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4, n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine.
ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimvye we n'abagenzi be uba kenshi bibata kuwa amazi. Twebwe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arico umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose. Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sabavyara kubera ubumuga bwabo. Cyane ubu hoho byaranagakoze yahora n'abajana no gusega ubu ntibakibajana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu wiyumviye ko niwe abahereza urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro nta bareza kenshi birashika bakarara inzara. Urunganwe narwo nka Jean Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika. Ndababara vrema kubona nabo birirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vrema mpora mbabara kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha mbobo nawe n'abagwaye ntakaba bafise ico yo baronderera bakirirwa baryamye hari n'igihe birirwa inzara badashobora kuronka ivyo kurya. Ijwi rya Amerika ryaragiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuit Bukuru aserukira urunani rw'amashirahamwe ajejwe ateka k'abana FENADEB mu Rugombo nawe nyene aratabaza. Amashirahamwe ajejwe gateka k'abana n'amashirahamwe ajejwe gateka k'abakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse nukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyo afasha ashoboye icyo yofasha. Turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri. Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo yabwijwe rya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ari ntaho nikora. Komine nivyo ihamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanya cyane ko basanzwe ari umuryango ufite mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba rero turiko turavyiganibaza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohava turaba inzira byoca mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba. Ikigo UNICEF cemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twa surwumwe twabagenewe. Kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo. Muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mu tuzi. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Amashirahamwe ari mu ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe rigira irya 28 ririko ribera muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yarakiye neza kuba ibihugu birenga 120 vyarashigikiye itangazo iryo koraniro ryasohoye ku isano hagati y'ihindagurika ry'ibihe n'amagara y'abantu. Iryo tangazo rishimikira ku kamaro ko gushira ikibazo c'amagara y'abantu mu migambi yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Vy'umwihariko amashirahamwe arashima ko abari mu ikoraniro rigira irya 28 kwihindagurika ry'ibihe bemera akamaro n'inyungu zo kwijukira ivyerekeye gufungura ibintu bifasha amagara y'abantu. Atangaza ko ari intambwe ikomeye kandi ko ingingo zizofatwa mu bihe biri imbere mu ntumbero gushira mu bikorwa imigambi n'ivyemewe mu itangazo ryasohowe n'abari mu ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara ca Dubai. Iryo tangazo kwihindagurika ry'ibihe n'amagara y'abantu rirerekana akamaro gakomeye ko gukorana ku bijanye n'abantu, ibikoko, ibidukikije n'ibibazo vy'amagara y'abantu bifatiye kwihindagurika ry'ibihe. Birafasha mu guhangana n'ibibazo bishobora kwaduka nk'indwara zirimwo n'izishobora kunanirana ku miti. Kuri ico kibazo c'ihindagurika ry'ikirere, ikimenyesha makuru The Lancet co mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku vy'ubuvuzi giherutse kugabisha ko ibitigiri vy'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushuhe bizokwiyongera ku ncuro zigera ku 400% mu mwaka w'2050. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika muishikirizwa na Temistocle Mutijima. Raporo nkimaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere 2 ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize.
iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbazamusyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli nibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza 1.5 ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri 1.5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya 1.5 ku gipimo cya Celsius. Inshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo gukwirikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Umwanya ukurikira twawuhariye ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo amahoro aganze, abaturage bose bagomba gusangira umusaruro w'amajyambere y'igihugu cyabo. Mu by'ukuri kuzana amahoro arambye mu gihugu bisaba kuringaniza ibikorwa byinshi birimo amajyambere mu by'ubukungu, uburenganzira n'agaciro k'ikiremwamuntu, kugirira icyizere abayobozi no kwamagana gukemura ibibazo hakoreshejwe ingufu. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas Greenfield yagize ati: iyo abaturage b'igihugu badashobora gusangira umusaruro w'amajyambere y'igihugu cyabo cyangwa se iyo badashobora kwisanzura mu burenganzira bwabo, icyuka cy'imvururu kiratutumba cyane. Ati ni ngombwa gutangira ugakumira kuko twabonye ukuntu bivunanye cyane kugarura amahoro y'imvururu zaturitse. Dufate nk'urugero ibura ry'ibiribwa ku isi. Tuzi neza ko intambara ariyo ntandaro ya mbere y'inzara, ariko nanone tuzi ko inzara nayo iteza intambara. Tugomba rero gukemura urwo ruhererekane rw'intambara n'inzara. In 2022, the United States was proud to provide over mu mwaka wa 2022 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye kuba zaratanze umusanzu urengeje 1/2 cy'imari ya porogaramu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe gutanga imfashanyo y'ibiribwa PAM. Cyakora aho gushaka gusa guhosha inzara iriho ubu, tugomba gushyira hamwe tugakumira inzara ishobora kwaduka mu bihe biri imbere, byaba mu gufasha kubona imbuto zibasha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'uburyo bushya bwo guhinga, cyangwa gufasha imiryango y'abahinzi kubona ubutaka, ubumenyi mu by'ubuhinzi n'inkunga y'amafaranga. Equal access to land, knowledge and financial support. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yemeza ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bihanganye n'uruvange rw'inkubiri z'ibibazo birimo kwishyura inguzanyo zihanitse, ibibazo mu kugena ingengo y'imari ya leta no guhitamo aho leta ishora imari n'ibibazo by'ibiciro bigenda byiyongera cyane. Ambasaderi Thomas Greenfield ati mu gihe ibihugu bikize cyane ku isi birimo gukusanya imfashanyo yo gushyigikira ibikorwa by'amajyambere, birihutirwa cyane yuko dukumira itumbagira ry'inguzanyo zigoranye kwishyura no ku bihugu byinshi bihora bibunza imitima kubera inguzanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zikorana n'urugaga rwagutse hashakwa uruhare rw'amabanki y'iterambere no kwagura ikigega cya miliyari amagana z'amadolari yo gufasha gutera inkunga ibihugu by'umwihariko ibikennye kurusha ibindi. Ambasaderi Thomas Greenfield ati tugomba gushakisha ahantu hose hari umutekano muke, ahantu hari ibibazo by'amajyambere, ahantu hatari uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko ibyo byongera kuba havuka intambara.
ati mu gihe twizihiza imyaka 75 hashyizweho amasezerano mpuzamahanga y'amategeko agenga uburenganzira bwa muntu, ni ngombwa kuzirikana ko amajyambere nyakuri arashingiye ku ngingo z'uburenganzira bwa muntu zikubiye muri iyo nyandiko. Twese tugendera kuri iyo nyandiko y'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu. Tugomba gukora ku buryo buri muturage wo kuri iyi si abona uburenganzira bukubiye muri iyo nyandiko, kugira ngo tugere ku cyifuzo cy'uko nta ntambara zakomeza kurangwa kuri iyi si. Abana bacu n'abuzukuru bacu, imibereho myiza yabo izagendera ku bikorwa bikomoka kuri iyo nyandiko. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'ibihe vyiza. Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ngo jewe duwibugo. Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yaba. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kw'ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze, n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza. Radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
guterera igihugu c'Uburundi yabaye igisubizo cacu